muri leta turashima ingene abenegihugu bitavye akamo ko gusohora isuka bagatahura ko nica atari igihe co kurya umwimbu w'impeshi bicaye, bakaba barijukiye kurima aho hose hashoboka hose. Ivyamwa turabibona kuko nta numwe ayobewe ko mu myaka iheze atawobajije ikigori mu gihe cici, ariko ku masoko menshi bishoka ukuri kwamya amezi yose agize umwaka. Ni ibintu vyiza cane umuntu yokwirata. Ikindi dushima ni ingene abarundi bashize mu ngiro umugambi wo korora ibitungwa mu mpongore bidasohoka kurisha ku misozi, kuko vyagize akamaro mu kugwiza ifumbire n'umwimbu w'amata. Ivyo vyatumye kandi n'ingwara z'ibitungwa zigabanuka kubera yuko zanduzanya zihuriye mu guri. Duhamagariye abarundi gukomeza ibikorwa ntibadebukirwe. Murazi ko agatasi kageze, mwirinde gusamara, musohora isuka, mugwiza umwimbu, turonke ivyo dufungura, ivyo tubika n'umusesekara dutwara ku isoko. Mutere imbuto zinyuranye aho zishoboka kumera hose kugira ngo twirinde inzara. Nakare barayamaze basogokuru ngo uwuhana inzara arayirimira. Tukaba duhimirije abarundi guca imikobeko no kuyitera ko ubwatsi bw'ibitungwa mu gukingira inkukura, ibiterwa n'isi ndimwa, kandi bongere baronke ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa vyabo. Gutyo tuzoba turiko turagwanya ubukene, dushira mu ngiro civugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura, eka mbere n'umufuko nawe nyene ukaronka amafaranga. Turasubiye kubamenyesha ko leta ihari uno munsi ari leta y'abenegihugu. Nta kindi kituraje ishinga atari ko umuntu wese yisanzura mu gihugu ciwe camwibarutse, amategeko agakurikizwa, kandi ntihagire umuntu n'umwe barenganya. Nico gituma dusaba abajejwe ubutungane gutumbereza imanza neza, bamenye ko twese tubahanze amaso, birinde guca izananiye ingoma, nibarabe impunzi canke impinga yanje, kandi abafise agatima ko kurya ruswa bacire birarura. Abajejwe ubutungane bikubita agashi, barangwa n'umutima w'ubutungane buhumuriza, bubanguranya, butabara, kandi buremesha. Gutyo bazoba biyambitse umutamana.